Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza kaze banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yanyu hari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Turi ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026. Kaze muyageze ko ariko aravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tuza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza gusimbira ku makuru hariko aravugwa Igitega, tubabwire ku nkuru y'umubabaro y'ubwicanyi buriko burimonogoza muri iyi ntara ya Gitega. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biragaruka ko cane kuri iyi nkuru y'umubabaro iriko iravugwa Gitega. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ibiriko birabera mu iperereza ry'u Burundi, yaba ari iperereza rya gisirikare ndetse n'iperereza ry'umugambwe CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo abandanije kwiha inkumbi. Muri ano makuru turaza kugaruka ku binyegezwa bikomeye cane ku biriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira aravuga yuko ibintu muri kino gihe bitoroshe, aho bamwe mu bategetsi ndetse iperereza ry'u Burundi bariko barakora ibintu bibi kandi bidasanzwe. Muri ano makuru turaza kubabwira iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'iperereza rya gisirikare biriko birakora. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko twabiguteguriye. Muri ano makuru kandi si ivyo gusa, turaza no kugaruka ku makuru ariko aravugwa i Bujumbura. N'amakuru avuga ukugene hari abategetsi bakomeye muri CNDD FDD bahejeje gushirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Turaza kugaruka kuri ayo makuru, tuze no kurabira hamwe ivyo bamwe n'abandi bariko barabivuga ko. Si ivyo gusa, muri ano makuru turaza no kugaruka ku yandi makuru atandukanye abariko aragarukwa ko cane irya nino. Ntimuze kuja kure, nimba utaravyonda kuri sabone canke subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twamba twatambukishije kuri ino chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ndasubiriye kubahereza kazi. Imyaka 5 irarumanye inzego z'iperereza zarahamye umuryango ku rugero rudasanzwe. Twibutse yuko kuwa 8 Ndamukiza mwaka wa 2021 isaha 4 z'igitondo Martine Bashirayishize yariko agurisha amayinite ya Rumiteri, akongera agafasha abakeneye guhana amafaranga kuri Rumikashi na Ecocash, kuko yari asanzwe abikorera kwibarabara riri mu gisagara ca Bujumbura. Niho haza abantu bavuga ko bakeneye amafaranga ya Rumikashi ariko basaba amamiliyoni adafise, baca bamusaba kwinjira mu modoka ya voiture Toyota Lactis yera ifise ibiyo bitabona kugira ngo bajane kuraba aho bayaronka ku bakorana na Martine. Martine ico gihe ntiyamenye ko ahejeje kunyuruzwa n'iperereza ry'igisirikare irizwi nka JIDE. Abiwe baguye mu gahundwe. Hari umusirikare yakorera ku biro bikuru by'igisirikare Etat Major Generali abandikiye ko Martine Bashirayishize yarahejeje kunyuruzwa n'iperereza ry'igisoda, mbere abarungikira ifoto yiwe. Kuva ico gihe nyine Martine Bashirayishize ntarigera asubira kuboneka. Igisoda ntikigeze kivuga iyo camushize. Martine Bashirayishize yavuga ko muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro yahora yagiye akiri umusore. Amezi 6 imbere hari hanyurujwe mu vyara wiwe Richard Nshimirimana. Mu gitondo c'uwa 21 Myandagaro mwaka wa 2020, tubibutse yuko Richard Nshimirimana yitavye itelefoni y'uwitwa Kadogo maze asohoka urupangu yabamwo ku rya gatatu kumutakura, asohoka hanze amera nk'uwuduga kw'ikaburimbo. Akihashika yafashwe n'abagabo 3 barimwo umwe yambaye impuzu za gisirikare, bamuterera muri communauté double cabine ifise ibiyo bitabona, ica irirukanka.
Kuva ubwo nta gakuru kiwe Richard Nshimirimana yadandaza ibirato kw'ibarabara rya gatatu mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Nawe nyene yavuka ku mutumba muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro, yanyurujwe afise imyaka 27. Yasize umukenyezi n'uruyoya rwagira rukwize ukwezi ruvutse. Abamujanye bari abasirikare bo mw'iperereza JIDE. Kuva ubwo igisoda ntikirigera kivuga iyo camushize nk'uko vyahavuye bigenda kuri muvyara we Martine Bashirahishize. Murumuna we Ale Bashirahishize yishwe muri Mukakaro umwaka wa 2021. Iyi ni nkuru inyuma y'amezi 3 Martine Bashirahishize anyuruzwe n'iperereza. Murumuna we Ale Bashirahishize nawe nyine yahavuye aburwa irengero kuwa 22 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021. We ntivyagenze nk'abo bandi. Haciye amezi igipolisi cumvise turiko turashira habona aya makuru, maze Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji buraba umutekano akaba akunze no kuvugira iperereza Service National de Renseignement yaciye atanga itangazo aremanga ko Ale Bashirahishize yishwe n'igipolisi. Icyo gihe yavuze ngo bamwishe agira atere grenade abapolisi. Catangaje abantu n'ingene ivyo yabivuze haciye amezi bibaye, cane kubera yumvise nka Fokode iriko irabaza irengero ry'uwo muntu kubera iki batari vyavuzwe bikiba. Abakoze ayo marererwa ntibigeze bayabazwa. Tubibutse yuko kuva Martine Bashirahishize anyuruzwe n'iperereza rya gisirikare haciye habaho kwimonogoza muri urwo rwego. Mu mwaka wa 2021 iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu Burundi. Hashizweho akarwi k'abicanyi karuhariwe kari karongowe na Jida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Bradonko. Reveriyano Ndikuriyo yaraherutse guhabwa kurongora umugambwe CNDD-FDD, nawe ashiraho akarwi kajejwe iperereza ku cicaro c'umugambwe agaha gukorana na ka karwi ko muri JIDE. Umugambwe ako karwi kari karongowe na Jida Vianney Rwasa yarasanzwe agendanira Reveriyano Ndikuriyo. Umugambwe watanze imodoka yo mu bwoko bwa communauté Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona, ihabwa ka karwi kari kajejwe kunyuruza abantu. Amafaranga bakoresha muri ivyo bikorwa yatangwa na komiseri Lazare Mvuyekure yari ajejwe imigambi y'iterambere muri CNDD-FDD. Ako karwi kahabwa amategeko n'icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Twibutse ko umukuru w'iryo perereza yari Colonel Ernest Musaba. Ako karwi karakwiye intara zose z'u Burundi kagenda karanyuruza abanyagihugu batigeze basubira kuboneka. Muri Fokode vise abarenga 60 banyurujwe n'ako karwi uwo mwaka. Amakuru dufise avuga ko ata muntu yanyurujwe na ka karwi yashobora kumara iminsi 2 akiri muzima. Muri Gitugutu mwaka wa 2021 Fokode yarashoboye gushira ahabona ko atari documentation Service Nationale de Renseignement yari ko iranyuruza abarundi, ahubwo yari Renseignement Militaire izwi nka JIDE. Ibonye ko ivyayo bigeze ahabona ica irahagarika ayo mabi muri Munyonyo mwaka wa 2021. Muri Kigarama mwaka wa 2021 Colonel Musaba yaciye akurwa mu mabanga. Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru, Ajida Major Onesphore Ndayishimiye na Ajida Jean Bosco ayishakiye nabo barapfunzwe gato muri documentation, hanyuma bararekurwa baca barashirwa
barungikwa mu bikorwa vyo hanze y'igihugu. Ya modoka yakoreshwa n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu yahavuye igurishwa. Mu mugambwe Lazare Mvuyekure yahavuye yankwa bikomeye arakurwa mu mabanga. Ubu ngo ni Pasitori Ajida Vianney Rwasa yavuye yankana na Reveriyani Ndikuriyombere arafatwa arapfungwa mu mpimba, ariko imyaka ibaye 5. Aba bantu bakoze amarorerwa batavuze iyo bashize indiri z'abarundi banyurujwe muri 2021. Tuve kuri iyo nkuru y'abanyuruzwa ndetse no kugene iperereza ribandanije kwiha inkumbi, dusimbire ku makuru ariko aravugwa Gitega. Gitega inkuru y'umubabaro iriko iragarukwako cane. Abantu 2 barishwe mu minsi 2, ubwicanyi buriko buriyongera muri iyo ntara. Gitega kuwa 6 Ndamukiza mwaka 2026. Intara ya Gitega iri hagati mu gihugu gitoya co muri Afrika y'ubuseruko iriko irahungabanywa n'urukurikirane rw'ubwicanyi. Mu kiringo c'imisi 2 gusa abantu 2 barishwe mu buryo butandukanye, bituma abahaba bagira ubwoba bwinshi no kwiyumvira ko umutekano ugenda urushiriza kugabanuka. Ubwicanyi bwabereye Ikibungere. Kubwo ababibonye, Nestori Ininahazwe w'imyaka 35 yahoze ari umumotari yararashwe amasasu 3 ari mu kabare mw'ijoro ryo kuwa 6 igenekerezo rya 4 Ndamukiza umwaka 2026 ku mutumba Kibungere muri komine Nyabihanga. Uwagirizwa ico caha ni Ozias Nikuzwe, umupolisi akorera kuri paruwase Kibungere. Fredina Ndarukwigira arongoye uwo mutumba yemeza ko uwo mumotari yishwe azira ko yanse gusomya uwo mupolisi icupa ry'inzoga. Inyuma y'ubwo bwicanyi, Ozias Nikuzwe yarahagaritswe aca ajanwa muri komisariya y'igipolisi i Mwaro aho apfungiwe. Abahaba basaba ko uwo mupolisi yoshengezwa mu rubanza rw'ikibiriraho. Urupfu ruteye amakenga mu Kibimba. Bukeye bwaho kuw'Imana igenekerezo rya 5 Ndamukiza mwaka 2026, ikiziga ca Joaquin Bizimana catowe kimanitse mu nzu yiwe ku mutumba Kibimba muri iyo ntara nyine ya Gitega. Igipolisi kivuga ko uwo yitavye Imana yari umugabo yapfakaye yibana wenyine, yaciye ajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Kibimba. Nta muntu n'umwe arahagarikwa mu boba bagirizwa bwo bwicanyi, kandi bamwe mu bahaba ntibemera ko yiyahuye, bagasaba ko ukuri kumenyekana. Umutekano muke uguma wibonekeza. Umwaka uheze shirahamwe Rigiteka, rimwe mu mashirahamwe ya mbere aharanira agateka kazina muntu mu Burundi, rikaba riri mu buhungiro kuva mu ngorane zo muri 2015, ryarashize intara ya Gitega mu bibanza vyibonekejemwo cane ubwicanyi kuva umwaka wa 2026 utanguye. SOS Media Burundi imaze guharura hafi ibiziga 30 bimaze gutorwa muri iyo ntara. Ku banyagitega, kuba atanyishu iva mu matohoza hamwe no kudahana ababigiramwo uruhare n'ivyaha bituma biyumva nk'abahembwe kandi bakabona ko hari kudahana ivyo vyaha bitaba rimwe gusa, vyerekana ingene ubwicanyi buriko burafata intumbero mbi, mu gihe ubutungane bugenda buracika intege, bigatuma abantu mu bwoba no mu kwikekana ndetse no kwihebura bikomeye cane.
tuvuye kuri aya yarari kuvugwa ngaho reka tugaruke ko yariko aravugwa Bujumbura abantu babiri bakomeye muri CNDD FDD nabo nyine barungitswe mw'ibiro rikuru rya Mpimba Bujumbura kuwa ndwi Ndamukiza mwaka wa 2026 abantu babiri bazwi cane begereye umugambwe CNDD FDD bararungitswe kuri uyu wa kabiri inyuma y'umutaga mw'ijoro mw'ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba mu rubanza ruvugwamwo ibiturire n'inyonyezwa ry'ubutunzi vyakorewe mu bice bigenzurwa n'abarwanyi abo ni uwahoze ari umushikiranganji ajejwe inyubako za leta Jean Claude Nzoboneza akekwaho kunyuruza amatungo ya leta hamwe n'umudandaza Aloyizi Ntakarutimana batazira wa Kenya yagirizwa gukora urudandazwa mu gice cyagenzurwa na M23 abarwanyi ingabo z'u Burundi ziriko zigwanya zifadikanije na leta ya Kinshasa abo bagabo babiri bari bamaze igihe bapfungiwe mu gasho k'igendereza ry'igihugu mu gisagara ca Bujumbura kubwo amakuru ava mu begereye urwo rubanza abo bagabo bashitse avuga ko bashitse mu Mpimba hafi isaha 10:30 z'umuhingamo ifatwa rya Wakenya arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru basketball mu Burundi FEBABU kuva ku igenekerezo rya 31 Rusama mwaka wa 2025 yari maze kumenyekana ariko irya Nzoboneza yasubirijwe giturumbuka na Domiyani niyo nkuru kwa 23/0 akaba atari azwi cane mu nzego z'uwahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu ryari ryagumye mu mpisho igihe kirekire Aloyizi Ntakarutimana yarazwi nk'uwari akingiwe na Reveriyani Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD yamufashije gushika ku burongozi bwa FEBABU inyuma yo gutanga amafaranga menshi cane y'amarundi kuko amakuru twaronse abivuga Wakenya kandi yarazwi cane mu gushigikira ku mugaragaro imigambi ya CNDD FDD n'ibikorwa vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ivyo bikaba bituma ifungwa ryiwe rifatwa nk'ikimenyetso gikomeye mu bihe vya politike biri muri iki gihugu ivyo bibaye mu gihe Uburundi buriko burongereza inguvu mu kurwanya abanyuruza amatungo ya leta n'ingaruka z'ubutunzi mu bice by'intambara bukaba bwoba ari ubutumwa bukomeye mu bategetsi no ku badandaza begereye ubutegetsi kugeza ubu nta tangazo rya leta rirashikirizwa ku bijanye n'igihe bazomara bapfunzwe canke intambwe zizokurikira mu butungane banywanyi bacu kandi ngo duciye dusozereza arageze ko yakaragaruka ko cane mbibutsa ko mu kandi turaza no kubabwira nabindi biriko biravugwa hirya no hino ibi vyiza kuri mwese n'ivyo mbifurije